Bakunzi b'ikiganiro ku KIVI ndabaramukije. Igihugu c'u Burundi kibeshejweho ahanini n'uburimyi n'ubworozi. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buriho kugira butunganye neza ico gisata kugira ngo umurundi wese mbere n'uwo wese aba mu Burundi aronka ibifungurwa bimukwiye. Ariko rero ico gisata haraciye imyaka myinshi umengo cahebewe bene gihugu bato bato. Ivyo rero vyatumye Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cacu Petero NKURUNZIZA ahaguruka arabera akarorero abandi barundi benshi. Muri kino kiganiro turababwira uko yabigenjeje n'intambwe agezeko mu kuba umurimyi-Mworozi w'akarorero. Duhereye ku biterwa twateye hano, duhereye twaja ku ikawa, tukaja ku bigori, tukaja ku bijumbu, tukaja ku biraya, tukaja ku bitoki, tukaja ku isoya, tukabaniriza no ku ngano. Ingano zozo birateye igomwe, nzi neza yuko ingano zikunda mu mugamba canke mu ramvya. Mugabo ingano twatari gutera hano twabonye ko zisumye umwimbu nizatewe aho barabazitera. Ni cigwa rero twabonye yuko tuzoshobora gutera cane ingano gusumba n'ibindi biterwa ko twasanze zibuka cane. Muri rusange tugiye kuraba umwimbu wifashe neza cane. Tukahamagara abarundi bose kugira ngo uyu mwimbu turonse tubungabunge neza, yabashoboye kuhingura uhingure kugira ngo tubike ko imbere ibiragaga neza yuko byogorana mu gihe tutoba amaso, kuko benshi bazoza kubirondera bazanye n'amafaranga menshi. Mugabo amafaranga n'ivyo kurya biratandukanye. Ushobora kubisa amafaranga nturonka ivyo kurya, mugabo si ivyo kurya ushobora kuronka amafaranga. Tumenye neza yuko rero twoshira imbere gose kubika umwimbu ko tudushike kuindi ku gatasi tukibifise dushobora gufungura amakadi tugashobora kubika n'ibindi bishobora kudufasha muri kazozo. Umukuru w'igihugu cacu Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA haraciye imyaka irenga 10 afashe intumbero yo kugwanya inzara. Vyatumye aba umurimyi wa kijambere w'akarorero arima nkuko mubibona ibitegwa bitandukanye. Yaciye atera kamo abavyigiye n'izindi ndongozi nabo nyene ngo bakore ibikorwa nk'ivyo bateza imbere igihugu cabo. Abarundi ntabwo tubuze aho turima, ntabwo tubuze ubuhinga bwo kurima neza, kusanga twagiye turavanganya. Ugiye kuraba hagati mu gihugu abarundi usanga turima imyumbati tukayivanga n'amateke, tukayivanga n'ibijumbu, tukayivanga n'uburo, tukayivanga n'ibitoke, ugasanga ibuze ico ufata n'ico ureka, ibyo biterwa bica bijyana byose. Abahinga batugira ubushakashatsi rero ndetse dufatikanije n'abahinga bo muri FAO baratubwiye neza yuko abarundi duhisemwo ibiterwa bimwe bimwe turashobora kugwanya inzara tukaronka umwimbu w'umusesekara. Aha baduhanuye kugira gutera ibitoke, gutera imyumbati, umuceri hamwe n'ibiraya. Bavuze ati mu gihe abarundi tubyijukira ibyo biterwa tukabitera atabindi tubivanganije, tworonka umwimbu w'umusesekara ndetse tukaronka n'udushora no dufungura. Aha rero umugambi wacu nukugira tugwanye inzara, tugwanye ubukene, tunongere kandi tunahimiriza abanyagihugu gukunda ibikorwa cyane cyane abize. Hasanzwe hariho umugambi wa leta wo kwiragiza imbuto nziza biciye mu burimyi n'ubworozi. Arongeze no munsi bakora mu burimyi n'ubworozi namanda bivuga harakwiye kuba kandi kantu kiyongera, kuko benshi usanga namanda akoresha amanama ngababwira benshi baracakura kwa kundi ko abakoroni bariyitse bacasigenda mu biro baricara, ku buryo usanga n'umuntu yize byo kurima no korora ahwana n'umuntu atize ibyo kurima no korora mu isoko. Birabaje cyane kubona nk'umuntu yize uburimi n'ubworozi agenda gucirira igitunga c'ibijumbu canke c'amateke umunyagihugu atize, none yize iki? Mugiye kuraba abo dufise bize baheza mu mashuri yo kurima no korora ni benshi cyane, ari amashuri mato mato cyangwa yisumbuye ageze za itabu. Uje kuraba mu rutonde dufise za itabu ni menshi cyane. Aha rero dushaka ibwo buhinga tuvuye mu biro tukumva neza ko twize kugira ngo tuze gushira mu ngiro ibyo twize mu mashuri, usanga twese duteye imbere. Ni naco tuma tuvuga yuko kino gihe ni ibintu birahinduka. Turashima ko bimwe mwe kwirahinduka aho duciye hagati mu gihugu turagenda tukarima. Akaruka mbere dutanga ni twebwe umukuru w'igihugu mwari kibuze ko turima kandi tukaza iyo myumbati yose duheje kurima twaraje twamaze hafi amasabire twitera turi kumwe n'abasirikare twitera. Umugani cyabuje yuko mbana n'umukuru w'igihugu kandi hageze gusinya sinibaza yuko ikaramu yo tumurongo. Turifuza yuko kubona rero
abantu bizi byo kurima no korora vy'ukuri bakwiye guhaguruka bakava mu biro bakegera abanyagihugu bakabereka kuntu batera imyumbati, kuntu batera ibitoke, ukuntu batera umuceri, ukuntu batera ibiraya. Hama rero mu minsi imbere uzosanga uko ikintu cyambere gikenewe n'ubwenge. So ubwenge gikenewe cyane cyase kubaha imbuto, gikenewe cyane n'ubwenge kuba abanyagihugu ubwenge ati barima umwumbati uko, barima igitoke uko, barima inanasi uko. Ibyo nivyo bikenewe, naho ibindi abanyagihugu turaze ko bafise ubwenge, bafise ubukerebutsi bwo gukora ku buryo twogwanya inzara twese. Rero turabona neza yuko rero abanyagihugu batwegereye turakorana ngaha, turafise nk'amashira hamwe, turafise abahora mu abasuje mu buzima busanzwe dukorana ngaha, bari mu bambere bigira ngaha nabo nyine bakayiga bagaca ubwenge, baca bagenda gutera imyumbati wabo nabo nyine baca baja kwa kundi usanga kiratova ko bakunda gusungara si vyiza, nukwerekana neza tubakaruro keza nabo nyine bagenda kubona yuko kurima bisho gutuma baye mwarabonye yuko ngaha turabaye akazi, baragenda barimbura, none bageze aho bagura amakinga ntibarindira ibindi bintu bivuye hanze. Biragara neza yuko dukuye amaboko mu mpuzo rero twese ntacubuza yuko turwanya inzara tukarwanya n'ubukene. Nako ndiyumvira yuko nabakano gahinga kuntu kangana hamwe abantu bogira umugambi ati turima hano hantu hose hagaragara nta bantu barimwe twarima imyumbati, ikibuza yuko twogira nk'agahinguro gakora imyumbati ifu nziza tukayishoraga hanze mu gihugu mu Burundi no hagati no hanze igihugu tukaronka amafaranga agaciro. Raba karere karagaragara kwe nagahinga kose, kandi ko ndiyumvira yuko mu minsi iri imbere tubozo kuyungunganya n'abandi bose tukababwira ati nimuze tubandanye turime ngaha anye, inyungu iri nyuma ane turarima turacari mu ntango. Turifuza yuko byo bavyiza turime nk'amahitari nk'ibihumbi nk'amahitari nk'amajana 5 igihumbi tukaronka umwimbu umusesekara. Mugabo byo bivana n'iki abantu guhinduka mu mutwe, kuko abantu barazirizwe mu mutwe bazi yuko kurima ariko umuntu atize. Iyo nshengaje ndaze neza ukuntu baratwigishije mu mwaka w'8 gushika mu mwaka w'10 byo kurima no korora bisanzwe. Mugabo bijya byonyine twize guhera mu mwaka w'8 ucubishira mu ngiro gushika mu mwaka w'10 byo gufasha kurima imyumbati neza. None abarundi bize gushika mu mwaka w'10 bangana ikisi benshi, ariko ico bakora benshi usanga babanira hehe kwisoko kumva yuko umuntu yize no gusuma gusa, amagenda bakamucira amafaranga menshi, yamara kubigura hembwa atari na menshi akava yishira hejuru ko avuye gusuma kandi agasumira abantu batize. Tushaka yuko abantu bize no bakwiye kurima bakarima kijambere, abanyagihugu bakaza kubasumako. Yaratunganije imirima itandukanye kandi mu ntara nyinshi z'igihugu, ivyo bikemezwa n'ubusanzwe akurikirana ivyizo ndimo. Dufise rero mu buryo bwagutse imirima myinshi yababa hafi amahegitari 200. Hanyuma muri aya mahegitari 200 turafisemwo ibiterwa bitandukanye kandi biterwa kijambere. Tufise turarimamwo ibigori, tukarimamwo ibiraya, tukarimamwo ingano, tukarimamwo ibitoke, tukarimamwo ibisunzu, tukarimamwo inanasi, tukarimamwo ibigazi vya kijambere, tukarimamwo ivyamwa bitandukanye n'ibindi. Imbere yuko atera izo mbuto zose arazisengera kuko azi neza ko umwimbu mwiza utangwa n'Imana. Avuga ati Ora uri mu ijuru, umurimyi w'ijuru n'isi, turengutse ubugira kandi muri no murima kuno musozi tuje guteragira izi mbuto z'ibirayi. Era batugisize mu biganza vyawe kugira ngo twebwe nk'abana b'abantu mu kwizera turaze kuzitera, ari ukomezwa no gukuzwa hamwe no kwama mana yacu no kwiwawe. Tubishize mu biganza vyawe no birayi tuye guteragira uno munsi igerekerezo rya 6 ukwezi kwa 3 mwaka 2017. Tubishize mu biganza vyawe ngo bimezwe nabi bikuzwe nabi zo vyamishwe nawe, cyo turi nk'umwimbu musesekara. Gutera no kwacu ukomezwa no gukuzwa no kwawe no kwamishwa no kwawe. Turagusavye izi mbuto duteragiye, mana yacu uratanga imvura ku rugero, utange n'akazuba gakwiriye, utange n'akayaga gakwiriye, maze mana yacu nagera kwimbura tuze tugaruke dutanga ishimwe kubitangaza n'iko byo wakoze. Igisumba vyose nivyamara kwera abazoyifungura ko bose bazafatwe imihino bushobozi bw'ijuru, baze bakira gakiza gukindukira kumenya gukoreka gumeko, maze mana yacu bazoba abakozi bawe. Izifungurwa ibiterwa nitwabiteragira nivyamara kwera abazoyifungura ko kandi bizabere umuti uvura ingwara zo ku mutima no ku mubiri, maze bagaruke bashime ibitangaza n'iko byo babakoreye. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubigusavye kandi tuvyizeye. Amen.
Imana iraheze kumva isengesho ryiwe bikagaragarira ku mwimbu ushimishije uheza ukaboneka. Twebwe mu vyerekeye ibiraya tugeze ku rwego rwiza cyane, ahubwo turiko turarusha ahubwo n'abanyaburaya baturungikiye ico giterwa, kuko mu mirima ya Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cacu Burundi iyo duteye itoni imwe y'ibiraya vya kijambere tuba turindiriye amatoni hafi 19 canke 20 mu mwimbu tuba turindiriye. Ni navyo vyabaye muri uyu mwaka, muri iki kiringo niho na Nyenicubahiro yashimye cyane, kuko yasanze hafi twateye ibitari bike, yaranivugiye neza yuko twimbuye amatoni yaba 60, kandi murumva yuko ari umwimbu mwiza cyane abantu bafatira ko akarorero. Uno mwaka ho tugiye kongereza dutere byinshi kugira ngo tuzokwimbure byinshi. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cacu ntarimo ibiterwa mbumbarugo gusa, ararima n'ibiterwa njabuka amazi. Mu murima wiwe uri mu gashikanwa intara ya Ngozi yarateye ikawa, mukaba muzi ko ari igiterwa kidasanzwe, kuko bizwi neza ko ikawa y'u Burundi isumvye akanovera izindi zose zo mw'isi. Mwaravyumvise mbere ko ikawa yahitwa ikibingo mu ntara ya Kayanza yabaye ya mbere. Ariko abarundi benshi bagiye baradebukirwa mu gutera ico giterwa, hamwe bikava ku kwaga kw'isi ndimwa n'izindi mvo. Nyenicubahiro yongeye kubakangurira kwikebuka ntibahombere aho bokungukiye. Muno murima dufise ikawa dushika 3,000, ariko amatwa dusumira ko no mwimbu wa mbere dushobora kuzoronka itone zishika kuri 6 canke 7. Ari umwimbu wa mbere, umwimbu mwiza cyane. Kigira kabiri nuko nezerewe kubona yuko na jewe ndiko ndakora ibikorwa biteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Usonze muze neza yuko ibitoro Imana yahaye Burundi nikawa nitwinjiriza amafaranga menshi y'agaciro mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ntabwo rero kawa rero ari iwacu gusa, kuko itera n'iteka igihugu cyacu cy'u Burundi, kuko yigiye hanze bacamenye Burundi akamenya kandi ko ikawa y'u Burundi iri mu ikawa zambere ziryoshe ku isi. Rero turetse yuko rero ari nko gukundisha igihugu abene igihugu, ndetse no gukundisha igihugu abanyamahanga, kuko ibanyoye ikawa y'u Burundi kabiryoshe gusoma izindi zose zo ku isi baca bakunda Burundi. Kigira kabiri nacere nuko tuwotera kamo abarundi bose, na cane cane tuzirikane neza yuko ikawa yamye ari kirumara mu butunzi bw'igihugu cacu, kandi tukifuza yuko twogira umuhamagaro abafise ikawa dishaje bakazisimbura, abandi batera dishasha. Tuvuga neza yuko burya kanovera kikawa kajana n'ukuntu ikawa uko ari nshasha itarasaza niko irushiza kugira buryohe. Tukifuza yuko neza rero kano karoro dutanze no munsi wo gutera ikawa, no munsi twaje kwifatanya n'abarundi bose ko twamure ikawa, kugira ngo twerekere neza yuko natwebwe ubwacu ari abato cyangwa abakuru, abategetsi bashobora gutanga akaroro keza, kuko twebwe ntiturima gusa turonka amafaranga gusa, bwa turaze neza yuko nayo turonka amafaranga menshi azoboneka n'ay'agaciro kazofasha abarundi mu bisata bitandukanye bose. Nukuri tuvuga yuko rero uno mwimba ari mwiza cyane ku ntango, mu gihe tubona neza dushobora kuronka amatoni ashobora kuba 3 cyangwa 7, tukifuza neza yuko myaka 3 iri imbere cyangwa iri imbere dushobora kudoshikana amatori arenga 20 cyangwa 30 40 huko. Ninde yokwibagije ko ikigazi cobaye ahandi atari mu ntara kama y'imbo? Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yarerekanye ko bishoboka, mbere kure yaho ni mu ntara ya Cankuzo. Ibigazi turafise hafi ya mahegitari arenga 11 hafi 12, kandi turamaze imyaka hafi 4 twimbura ibigazi. Cyane cyane dufise biriko birerekana icitegererezo mu Cankuzo,
mucankuzo kenshi abantu bibaza yuko atanu mwe hatera ibigazi ngo bize none ubu turafise ibigazi birenga amahegitari 7 kandi turiko turavyimburamwo amavuta menshi twatanguye kuyimbura kuva mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatatu ubu tugenda turasoroma uko vyeze nk'ubu turiteguye turafise amaritiro arenga hafi 200 duheruka kugana muri ivyo bigazi co kimwe n'igitegwa pasteke naco nyene umukuru w'igihugu yarerekanye ko kiba no hagati mu gihugu kandi kigatanga umwimbu mwiza cyane. Leta y'u Burundi irahimiriza abarimyi gucanga umwavu w'ikirundi n'uw'ikizungu benshi bita angeri nukugira isigumana kanovera kayo. Ivyo rero ntibikunda umuntu adafatikanije uburimyi n'ubworozi, umuntu agashirako n'imbuto zirobanuye. Leta y'u Burundi ku mwaka ikaba itegekanya amatoni y'izo mbuto zigatangwa. Umukuru w'igihugu nkuko nyene yiyerekanye nk'umurimyi-Mworozi wa kijambere arorora ibitungwa vy'ubwoko bwinshi. Umviriza uwujejwe gukurikirana ivyo bitungwa. Turorora ibitungwa bitandukanye, inka, ingurube, intama, impene, inkwavu, inzuki, turorora n'inzuki, turorora turafise n'impongo, turafise ibitungwa bitandukanye kandi turorora kandi n'amafi. Burya dusa nk'abaduganye Tanganyika hirya no hino kandi kera ntivyabaho, benshi bavuga ngo ntibishoboka. Ubu rero tugeze ku mwimbu ushimishije kuri ivyo vyose mpejeje kudondagura. Hanyuma mugize iminsi mubibona Nyenicubahiro akagaba ibitungwa kugira ngo abandi bose bagende barima bongera borora, kuko burya umukenyuro ukomeye cyane gose muri ibi bintu by'ukurima no korora no kubikorera hamwe. Umuntu akarima akongera korora, kuko iyo udafise umwavu ni ubworozi uburimyi bwawe ntiweza ngo ugifate neza nkuko ubishaka. Kera murabona yuko amasitari bwatituke, ariko udafise umwavu ni nkuko uvuna amaboko. Twebwe rero muri iyi migambi ya Nyenicubahiro twitaho cyane korora kugira ngo tuzaronka umwavu usahiriza isi ndimwa. Ubu rero ntaco turima ngo kitwankire, kubera turafise ukuntu tuvyinginga mu buryo bwa kijambere. Dutera ku buhinga, tugaterera igihe, tugatera kandi n'imbuto zirabanuye tuba twaronse mu bushakashatsi butandukanye. Ibyo tudashobora kuronka ngaha turabironka tukabigura n'ahandi, ku buryo dutera imbuto nziza, tukanorora ibikoko birobanuye, ibikoko vyiza vya kijambere. Umwimbu rero wifashe neza cyane. Ivyo bikorwa vyose Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu ntavyikorana. Vyaratumye ashobora gutanga akazi ku bantu hafi 1300 hagwiriyemwo abakenyezi bo nkingi z'umuryango. Abo ntibaharonkera agashahara gusa, baraharonkera n'inyigisho zitandukanye n'imbuto zirobanuye bikabafasha kwisuganya mu miryango yabo. Uyu mugambi watanguye haraheze igihe kitari gito, umaze kuzana impinduka nyinshi, cyo twokwita impact mu Gifaransa. Impinduka itari nto kubo dukorana nabo nk'abene gihugu, kuko ubu tugeze ku bitigiri vyiza.
abakora bose muri iyo migambi y'uburimyi n'ubworozi barashika hafi 1286. Abo rero baronka agashahara ku kwezi hanyuma bakongera bakaza bararonka ubushiruka buto butandukanye uko Nyenicubahiro abonye bishoboka. Aho rero twavuga yuko abo dukorana bose bitejeje imbere, bashobora kurungika abana babo kwishure, bashobora kwiyambika ibirato n'impuzu nziza. Ubu yo muriko muraraba abo bene gihugu dukorana barateye imbere cyane no mu vyiyumviro, no mu nyambaro, no mu butunzi, no mu miryango yabo, ko tugenda turatanga impanuro, tukabigisha ivy'ijambo ry'Imana, tukabigisha ubuhinga bwo gukora neza imirima no korora kijambere, tukanabigisha no kubana neza. Mwoba mushobora kutubwira nk'amafaranga aronka ku mwaka iyo yagurishije, yagabiye, yahaye n'abandi? Intumbero y'umukuru w'igihugu sukugurisha ngo nk'amafaranga menshi, ariko intumbero ikomeye no kubicitegerezo canka karorero kugira ngo yerekane yuko uburimyi n'ubworozi bikora kandi bishobora gushikana ku iterambere rirama kumwe n'igihugu yavyitayeho. Ubu ico novuga uno munsi turavye neza tugashira ibiharuro vyose hamwe ku mwaka wa 2015 twari tugeze ku kintu bita mu Gifaransa taux de rentabilité, no kuvuga ngo iyo amafaranga tuyashizemwo agarukana ayangana gute. Ku mwaka wa 2015 twari tugeze ku kunguko gashikana 15 kwijana. Hanyuma mu mwaka wa 2016 twaraduze tugera hafi ku kunguko kagera ku 17 kwijana. Tuca tuvuga tutireka twature yuko bishoboka ko dushobora kurenzaho. Muri no mwaka rero urangiye 2017 twarashoboye kubona ikiganda cyiza c'Imana tugera ku kunguko karenga gashika ibiharuro vya 24 n'ibice 3 kwijana. Umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema arashima ukuntu Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cyacu yabaye indongozi y'ukuri iri hafi ya bene gihugu bose, guhera ku mukuru gushika kuri muto, mu bikorwa vyabo vya misi yose mu kubabera icitegererezo. Bwa mbere no gutangura gukenguruka, tumukengurukira cyane kuko nyamba natwe dufise izi nguvu zo kwegera bene gihugu, izi nguvu zo kugwiza umwimbu, nuko turiko turakurikiza ako karorero keza aba ariko kandi yama yatweretse. Aramaze imyaka yoba yababa imyaka 10 ari muri ico gikorwa c'uburimyi n'ubworozi. Aha rero bitwereka yuko dukenera guhindura ingendo, changement de mentalité. Harabavuga ngo uwakize akiri wabo agakira isuka, hanyuma ngo nta kwirirwa umuntu yoba akize yirirwa arahamba amaguru. Ngira ngo muca mumva neza yuko ako konyene n'akarorero keza gatuma twese tugira inguvu. Nobamenyesha yuko ubu ugiye mu mugwi w'abashinga amateka, kaja mu mugwi w'abakenguza amateka, kaja mu mugwi w'abashikiranganje n'abakozi batandukanye, abikorera utwabo n'ugwaruka, batanguye kubona yuko igisata c'uburimyi n'ubworozi atari igisata camwe twita banyarucari, atari igisata c'abahebwe, ahubwo ari gisata n'umuga uhesha agaciro abene gihugu, akamaro ku gihugu, hakaba naye muri byo kugwanya inzara. Aramata nababwiye barashira ku isoko cyangwa abantu bakayihereza, gutyo rero ni nk'icirore kuri twebwe, ni nk'icirore ku Barundi. Kubw'akarorero katanzwe na Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu, benshi baciye bakurikira, baritunganya umwe wese uko ashoboye, ikirere kigenze neza, abarimyi ntibidoga. Ukwijukira ibikorwa nk'ivyo vy'uburimyi n'ubworozi vyatumye abarundi babona ko
hakenewe amahinguriro yohingura ivyo bimbuye kugira bibikwe neza. Mu gihugu henshi abanyamitahe bakaba bariko barashinga amahinguriro mato mato, abandi bakaba bakiriko barisuganya. Dukure rero amaboko mu mpuzu, twubake igihugu cacu nkuko Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu cacu Petero NKURUNZIZA aguma ariko arabisemerera. Nino ngaho dusozerere kino kiganiro, mugire ibihe vyiza.